direction ku bantu bose badukurikirana kugira ngo bamenye mbega hajya umuntu aba Miss Burundi bavyagenze niwe bari mwiza cyane hari abantu bahora bakurikirana ibintu vya Miss Burundi bagahora bidoga bavuga bati ujya mukobwa siwe mwiza cyane ariko ubwiza buri kure cyane y'ibintu umuntu abona ku mubiri bushobora kuba buri mu mutwe mu bwonko bwiwe bukaba bwinshi gusumba buri ku mubiri hama gasumba bafise bwinshi buri ku mubiri butari mu bwonko bwabo na turatangurana n'umwe mu bantu baje baserukira igisata canke umugwi wari kubategura Miss Burundi 2025 ni umufasoni canke umwigeme asanzwe azwi n'abantu bakurikirana ibintu vya entertainment afise ico no kwita media yiwe asanzwe arongoye muri kino gihugu cacu c'u Burundi n'umwigeme Santa Latarita turamakira mu gihaniro cacu ca Explosive araza kubidondora ku bantu batari bamuzi ariko kandi niwe turi kumubwira ngo duha amakuru ya Miss Burundi 2025 ukuntu itunganije muri rusange Santa you are welcome muri Explosive. Urakoze cyane urakoze Buja TV urakoze kero urakoze ndashimira mwebwe muko muradukurikirana urameze neza gasa nahisemo gushira muri Buja TV neza cyane duheruka kuba turi kumwe muri 2024 ubwa mbere numva no kwifuriza umwaka mwiza wa 2025 merci beaucoup mwiza nawe merci beaucoup muri 2024 arabyibuje ubundi nguma ntagataye rega Imana igumingirira neza Imana igumingirira neza muri 2024 twari kumengaha waje kuvuga ivyerekeye ni BMI Music Award muri uwo mwaka nivyo waruje kuvuga uragarutse kandi ariko ugarutse uje kuvuga ivyerekeye na Miss Burundi 2025 Santa urume mu bigeme mu Burundi bakunze kwizegwa kuza guserukira amasosiyete menshi atandukanye kugira ngo bashobore kuyavugira canke bashobore kuyiserukira mu gisata ca communication canke co gutuma tumaraka amakuru mu buryo butandukanye Santa wibaza ko ari kubera iki wewe misi yose wewe ivyo bintu vyawe abandi benshi baravyifuza barifuza kuba aba chargé de la communication mu makampuni atandukanye mugabo bama basanga bamubwira ati turamufise yitwa Santa turamufise muri basket yitwa Santa turamufise muri federation turamufise muri kampuni kanaka hano hose ni wewe usakaye gatrick ndakunda yuko kino kiganiro twigisha abandi bantu kuntu bashobora gutera imbere usakaye kabijya gatuma wewe wamu recruter canke wamu ushigwa imbere mu makampuni menshi atandukanye bon hari ibintu bigoye ariko ikintu ca mbere je novuga nibaza ko n'ubuntu bw'Imana abandi ntibabufise Santa sivyo mvuze ariko mwumve ko ubuntu bw'Imana twabatubeshera oya ndabivuga ubuntu ntibuza hagaragara merci beaucoup nico nyene nkeneye donc si benshi bafise degree nk'iyo donc ni benshi bafise degree irenze iyo mfise ni benshi kumbure bafise ama experience ni benshi bafise ama experience asumba yo mfise ni benshi ivyo byose byo abo nyene abo bayo mashira hamwe canke bizo evenement bofatirako kugira ngo babavugire sinzi ko no ariko jewe ikintu novuga hanini nivyo nkora nivyo nkunda like is life n'ubuzima that's your life n'ubuzima hama kandi abantu nyene ubu barakunda akantu ko kwiga muze bini risoma barafashe umwaka uriga barakubaza ati ufise diplome na connection na connection hamabo ivyo nyene nivyo dukeneye ego abo twakoranye muri bike maze kwizerwa ivyo ntashoboye simanika amaboko gusa manika amaguru n'amaboko ariko ibyo nshoboye nkabikora neza imbere ko dutangura ku bya Miss Burundi 2025 ngomba ndakubaza kimwe mu bibazo bikomeye namaze imyaka myinshi niyumvira mu gihugu cacu c'u Burundi ni igihugu ciza je ndebera ko dufise igihugu ciza na cyane ko dufise ivyo no kwita ibintu vyinshi twashobora gukoresha kugira ngo dushobore gushika imbere bobo urumwe mu bigeme bafise media baserukira yitwa Umuco Media basanzwe baserukira n'imbere y'amategeko kandi unakorera ko ama media mu Burundi menshi muri yo ndayagiriza ikintu gikomeye cyane nifuza yuko gihinduka from now ni uri coach
amamedia menshi Okay, ndayagiriza ikosa rikomeye cyane yuko bereka abantu resulta ego abantu kuntu bashitse kure abantu kuntu bateye imbere ariko ntibabereke icyo no kwita ama etape abantu baciyeko icyatumye ndakubaza kijya kibazo ndakubajije ubwa mbere suko nkeneye yuko abantu bamenya yuko ari wowe ukunda guserukira amashirahamwe menshi mu vyerekeye communication ahubwo ngiki kintu nkeneye cyane mbega umwana ariko aradukurikirana aza gukuraho iki ku vyerekeye kwiga ukungene bashobora gushika aho we washitse ndakubaza biraca Facebook biriko biraca kuri televiziyo ndibaza pour le moment ndazi ko bakurikirana Facebook zimwe muri commentaire suko zagize ico zingira nibaza mbaye nome kuba utwaye uri chargé de la communication wa Febabu canke n'abandi niko ari umukobwa bla 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 ubu naho ingo nishira hamwe y'abakenyezi muvuga iki sata nkeneye kumenya ndiko ndakubwira eske uramaze guhokonesa canke nawe uramaze kubona yuko amwe mu media y'u Burundi atwereka ama resultat akibagira kutwereka ico no kwita intambuko zatumye umuntu ashika kwa ayo resultat kandi akaba arivyo bituma vyica ibintu vyinshi bituma tudashika kure ndagarutse kuri Miss Burundi sindavyibagira we still have time mugabo nkeneye twigishanye nkeneye dukosorane uramaze kubona yuko amwe mu media mu gihugu cacu jewe ndayitazimiza kuko ntigereka abantu ukuri ico no kwita réalité de la vie babere ntibereka abantu umuntu yateye imbere nimbasavye muri banke credit kugira undi muntu ariko afisa projet amenye yuko hari citwa gusaba credit muri banke babereka ico no kwita ama resultat canke resultat tutari byo bashitseko wewe nka santa hano hantu ushitse nabikubajije nshaka kugira ngo abantu batahure intambuko ivyo wakoze ama sacrifices ama ibintu wagiye uracamo kugira ushike hano hantu wizegwa n'ama company menshi ko gushika muri kano kanya mu Burundi uramaze kuja hejuru mu bigeme bizegwa n'ama company menshi canke n'amashirahamwe menshi kugira ngo baserukire muri no mugabane wa communication eske uramaze nawe kubona yuko iyo defo tuyifise cyane mu media yo mu gihugu cacu ego ariko sinovuga ko ari defo niko bisanzwe bikora en fait écran icyo bitwa écran kintu cyose uzobona ukishije muri écran ni mise en scène Zanga cyangwa byemeye urumva ni mise en scène wewe kerosi baraza kukubona uberewe kura presenter amakuru mugabo ntibazi iyo wiriwe ntibazi ukuntu haje nirege wabuze intuze uramvuga ibintu kungere nabuze ukuntu nza nabuze byose wabuze ukuza wiriwe inzara izo struggle zose uba waciyemo rero nico bon ubu Imana ishimwe haraje ibintu vyitwa ngo ama vlog bagerageza kuvuga ati reka ndabereke ngo umunsi wanje canke ngo uko ngo bimeze jewe ariko nahone arafata umwanya kediting santa mu vyerekeye ibindi bihugu nagenda kurikirana ama media menshi yo muri Nigeria muri Kenya no mu bindi bihugu umumenyesha makuru ajeje kumenyesha makuru mu vyerekeye uburimyi ntiyerekana umurimyi afise imirima myinshi ahubwo yerekana ico no kwita intambuko yateye kugira ashika ahantu ashobora kugira imirima myinshi ico kintu kugira ngo dushobore kubaka akarere neza mu bintu vya media kuko je ndi mu bantu bizera yuko media isi ubasha bukomeye ifise impact ikomeye yes ni 4e puissance ifise impact ikomeye muri societe nico gituma je namambwira abantu tubundi je n'umukozi w'Imana muri media kujya nyene korera Imana kuri media kuko ndazi how much ibintu dukora bishika kure uramaze kubona yuko dufise nico kintu ndiko ndashaka kumenya eske urabona ko bikenewe ko dukosora ukuntu twerekana ama resultat ntitwerekane ama steps kuko mu bindi bihugu canke handi hantu bamaze gutera imbere barerekana bati uyu muntu nimba ashitse ahantu aba umu business owner yarigeze kuba akorera ubundi muntu uwo muntu akorera icyamutumye agira business yiwe nuko yabaye mwizigirwa kuri wa wundi yakorera uwo wundi akorera ashobora kumuteza imbere turahejeje kugira twinjira mu bya Miss Burundi uwo wundi akorera muteza imbere ashika hano hantu mugabo ugasanga amwe mu media mu gihugu cacu Burundi ni boom uyu no mu business owner no mu milliardaire no muki mugabo eske umuntu ariko aradukurikirana vyagenze gute kimwe novuga keros ikintu ca media d'abord si bivyonyene twebwe igihugu cacu turatahura ko ntiduteye imbere
ico turakizi nico gituma hari ariko turiko turagwanira gutera imbere vision 2040 2060 kugira ngo muri 2040 tuzoba turi Burundi bwihagaze ko bwifashe hama 60 kibe giteye imbere rero uravye za TFI 1 ukaraba za France 24 zigeze yaho bakwereka intambara live neza cyane neza bakwereka intambara live nukuvuga ukamenya ukuntu vyagenze ikindi naco media si kimwe muri culture y'abarundi nico information ikintu media kijya mu bintu vya entertainment na art ahantu biteye imbere ni ibihugu vy'Uburaya cyane cyane mu gihugu c'Ubufaransa rero urumva ufatiye kuri ivyo d'abord niduteye imbere nta mahera menshi ari muri industrie ya media nta mahera menshi ari muri industrie ya media nta culture yacu uca usanga twerekanye essentiel uca usanga twerekanye l'essentiel rero nico gituma kuvuga ati kwerekana zige etape descente aza gukora kuri terrain zitanu afite uburyo bwa decenting rero biragoye ndabitahura ariko ndifuza ko ibintu bihinduka ariko uko biri kose tuzogerageza kuzatura bavuga ngo ako kakubabaza ako kantu wumva ubonye uvuga ati ni kamwe mu by'Imana yaratumye gukora rero turi muri 2025 kuzobihindura ndizeye nanjye ko nzobihindura canke nawe uzobihindura Imana idufashije twese ishimye kubicisha muri wowe canke muri jewe ndaba nizera ko ari Imana ikora ibintu byose akabicisha mu wishatse nitwonagaya uko media zari zimeze muri 2000 ubu turamaze gutera intambuko cyane n'ubu unye antuka we appreciate turi muri 2025 ubu unye urabona Frank alileta bitu vyatari ibintu vyahahora umva ni ntambwe yes turi muri 2025 canke 2025 mu gihugu cacu Burundi mwe mu bintu bihora bivugwa cane canke mu bintu baha agaciro ni Miss Burundi Miss Burundi by the way Santa Miss Burundi yamaze igihe kinini ya cane je ndayikurikirana numva bavuga yuko harimo utuntu tutari mu muco sakano yatanze kugira bamugira uwa mbere arafise ibintu yakoze kugira canke bamutoye kubera ari iki kubera avuka kubera ava muri uyu muryango kubera I don't know uramaze nawe kugenda uravyumva kenshi siwe ari mwiza siwe arafise projet ikomeye ni kubera ko iki niki gushika muri kano kanya duhere ngaha wowe ayo makuru wagiye yumva mu edition aheze ya Miss Burundi wayafata gute ese urayemeza ko hariho ico no kwita ibindi bintu vyafatiwe ko canke akana mwana wa mama kagiye karafatirwa ko mu zindi edition zaheze muri Miss Burundi ziheze turi muri 2025 tuza kuvuga ivya 2025 ariko mu zindi ziheze urizira ko hari igifungo cigeze kuba gihari muri Miss Burundi icambere bavuga ko burya ikintu gitezwe amaso n'abarundi bose nticobura inenge hama hari ukuntu isi yubatse mu kwisi yubatse abantu baravuga people talk donc baravuga barashobora no gucreer histoire igakura ariko kandi ahantu hari igitsina gore yaba muri politique yaba muri media et surtout ku bintu d'influence bijya bintu oya birabaho apana urunwa nabijya birabaho urumva bijya byose bavuga igiturire kirabaho surunwa runwa hama igiturire bavuze igiturire kiri mu buryo bw'ishusho kwa amafaranga ushobora kuba umubiri hari igiturire cyo gutanga donc ivyo bintu ahantu hari abantu ahantu hari ikibanza gishaka guhiganirwa byaramyeho ariko kandi abantu barakreya canke baravuga rero jewe sinigeze mba muri organisation y'ikintu na kimwe hama nta investigation nigeze nkora kuvuga ko ivyo bavuga byari ivyo no bandi umubeshi ako no kuvuga ko bitari ivyo naho n'umubeshi ariko kimwe novuga burya biragoye ko notahura ingorane canke noja mu mubiri w'umuntu w'umuhungu canke w'umugabo gusumba abahungu mwenyene yes donc deja abazitunganya s'abarundi none azomenya umurundi kazi bon tuhaye makuru abazitunganya bari bon sultani par exemple aherutse kuronka ubwene gihugu par le décret y'umukuru w'igihugu mu misi heze ariko ngo umuntu arashobora kuba umurundi par
kubakunda Burundi atararonka iyo nationality ego nivyo ariko ubu umufaransa w'umurundi n'umufaransa w'umufaransa sinimanza ko ari ico kimwe de toute façon rero ivyo byose nkavuga ati zoba ari impamvu en tout cas jewe nubwo ntomenya 100% y'ukuntu umurundi kazi w'akaranga ameze ntitwonganya nuko uwaja ari umukongomani yo definisa uko umurundi kazi w'akaranga ameze donc ivyo bintu byose nkavuga ati vyoba bishoboka ko ari zo mpamvu zuko haba iyo myidogo kumbure ko barya anya ntibari bafise donc izo basique zo kumva mbega umurundi kazi bibwiza ko bigenda gute ariko kandi nkavuga ati leta niyo yizera abatunganya Miss Burundi hajya Sultan Menga yari umunyarwanda ntiyihenze hajya yari umunyarwanda nibaza ko amamuko n'ubwarabu mugabo mu nationality yo avuga ko yari umunyarwanda nationality nibaza ko afite menshi ntafise imwe ntituvuga wenyene turiko tuvuga n'abandi bantu rero jewe ariho naje kuvuga ati nkibona ati ingo nigira itegure d'abord ingo ni international network for equal gender opportunities no kuvuga nishamwe ry'abakenyezi rihari kugira ngo rigwanire agateka k'abakenyezi basanzwe babikora si ibintu bakreye umwaka no kuvuga ko biroroshe cyane ko bamenya umukenyezi cyane w'umurundi canke umwigeme yo kwira guserukira image y'igihugu ko yo bameze santa tutihuse muri 2025 intwaro n'uburongozi bwa Miss Burundi organization canke organisation ya Miss Burundi zarahindutse ego cyane vyahindutse kubera iki hama nimba vyarahindutse koko hari ikindi kintu kigiye guhinduka apa yo guhindura intwaro kuko intwaro zirashaka guhinduka ariko ubuzima ntibuhinduke mugabo intwaro zarahindutse eske ico no kwita feasibility canke mise en application hari ikintu kigiye guhinduka muri 2025 icambere urahera ku catumye zihinduka intwaro duhereye ku catumye zihinduka nuko iri higanwa n'umugambi w'igihugu si igihugu c'u Burundi ni igihugu icari cyo cyose no kuvuga ko ababitunganya n'ubushikiranganje mu byo bujeje harimo ubudandaje ari hitamwo ti uwo mwaka uretse ko nabone ababa bajejwe ubwo bushikiranganje baba bafite imigambi itandukanye baba bafite amatusha atandukanye nico gituma babizeza n'abantu batandukanye arico gituma muri uwo mwaka wa 2025 kumbure ministère yashimye ko byotunganywa n'irindi shira hamwe ariho yacigira ico bitwa appel d'offre kugira ngo ihamagarire amashira hamwe yose asanzwe muri événementiel kugira ngo agira ama manifestation d'intérêt n'amakritère bagize rero muri ivyo ingo yari imwe mwayo mashamwe menshi ariko rero ingo nayo ikibigiriwe ihebakwe ndibaza ku bantu bamaze gukora amasoko ni uvuga ati reka shiremo kubera babonye ko critère peut-être zikwiye cyangwa umaze ufite experience nk'iyo basaba ariko probability abari nke yuko wizera kuko nabandi benshi kumbure bagusumba babagiyeyo ariko rero nico gituma novuga ko ingo yatewe iteka kugira ngo ikora ico gikorwa citeka ingo isanzwe ifite n'ikinyamakuru no kuvuga ko ayo makuru yose bayazi bayakurikiranira hagufi arico gituma bahinduye n'integuro kugira ngo bakosore kumbure mu tunenge twamye tuhari canke twamye tuvuga bakora uko bashoboye narijya arishira hamwe rihuriyekemwo abakenyezi rigwanira agateka k'abakenyezi mu mice yose itandukanye Santa mu mwaka wa 2025 i Miss Burundi twaragiye turasoma ku binyamakuru bitandukanye turabona ko hariho ico no kwita ama valeur ajoutée canke utuntu twishagiye turiyongerako turusho tutari duhari muri 2024 2023 n'indi myaka yose yagira aba Miss Burundi vyagenze gute eske mwararose ahandi hantu mukura abandi batahora bakura kugira ngo mushobore kugira ivyo mwongeyeko kuko uri kurara muri 2000 umuntu azotwara Miss Burundi ya 2025 novuga yuko azoraba mu maso ya 2024 amugeti wewe ntaco haronse reka ugereranije na jewe ati jewe I got more I have now ibintu vyinshi cyane bitandukanye n'ivyo warose vyavuye
byavuye he kugira ngo mushobore kuronka bijya byinshi muha abantu bo muri 2025 bitandukanye n'andi ma organisation cyangwa n'andi ma edition yabaye? Nico gituma mu byo baravye kumbure je narasomye iyo dossier ariko nkiyisoma ubushikiranganje dossier batanze birerekana ko kimwe bavuze ni agence canke n'abantu basanzwe bafite experience mu byo gutunganya ama evenement hamugiye kuraba ingo gashamwe ingo mag ikintu ca evenement nivyo bamamwe bafite experience nini cyane yuko ibintu bigenda ama evenement atunganywa bari ikinyamakuru barakurikirana amakuru bakamenya bakabona kumbura utwo tunenga abarundi bavuga canke nabo ubwabo hari gihe batutora. Nico gituma haje iyo mpinduka hama ingo nishe hamwe risanzwe rifise ama connection atandukanye yaba amabanki arico gituma nibaza ko mwarabonye ko vyoroshe atani mu gihe giheze bibaye ibanki Bankobu niyo novuga umu sponsor officiel no kwiyandikisha abaziyandikisha baziyandikishiriza ico turakigaruka ko kuma shami yose y'ibanki Bankobu ari mu gihugu cyose. Rero ko ifise aba partenaire ingo isanzwe bafise isanzwe ikorana n'abantu isanzwe ikora ama evenement ingo isanzwe donc iriyo muri iyo circuit isanzwe ikorana na leta neza isanzwe ikorana n'ama ONG isanzwe ikorana n'abantu bose muri rusange. Santa haba mu Burundi no mu bindi bihugu byinshi nkandaza kuvuga nka Biba bahagaritse ico no kwitwa Miss y'ivyo bihugu. Hari ibihugu byinshi byagiye biravuga ati bino bintu vya Miss turabihagaritse ntibizosubira kuba. Muri kano kanya tuvugana mu gihugu cy'u Rwanda kibanye haze umwaka hatabaye iryo higano bivanye n'ibintu byinshi byagiye biraba mu gihugu cyacu Burundi naho nyene harigeze kuba ico no kwita guhagarikwa gato canke gushirwa mu mwiherero kw'iryo higano rya Miss Burundi. Ariko bigasubira kugaruka canke bikavuga ko n'abantu benshi bagasaba ko byosubira kugaruka. Eske ivyo bintu kubwa bifise yahe importance ni yahe Miss Burundi amaziki afashiki aterera iki gihugu aterera iki societe muri rusange mu tutoye mu Miss ni cyahe kintu muri 2025 azoshobora kwa portage azoshobora guterera kugira ngo maybe bimotive abantu bariko baradukurikirana badahora babiha importance bamenye bati tugiye gushigikira Miss Burundi tuzoba turiko dushigikira kino kintu canke turiko dushaka kino kintu. Bon icambere je novuga Miss Burundi si iciyumviro ca ingo si iciyumviro ca sultan si iciyumviro si umugambi w'umuntu wari we wese ni umugambi w'igihugu. Ni ukuvuga ko utabiha importance no kudaha importance igihugu no kutubaha igihugu ico se ico kiri clair ico ni cambere ariko kandi ni bisanzwe kuvuga ati je ndabibindaba hama I mind my ni business image y'igihugu bavuga ngo abakobwa ni nk'amashugwe antwa ahantu biroroshe bonama nkurikirana imbuga kimwe mu bintu donc caractéristique baha abakobwa ba East Africa nuko ari beza cyane ngo mu Burundi ngo dusakobwa beza donc nk'ico ni kintu uretse ko barashobora kutamenya kumbure ko par exemple ico gihugu donc birashobora gutuma image y'igihugu imenyekana kandi positivement rumva barazi ibigize abakobwa b'abarundi canke b'abanyarwanda canke ba East Africa gusumba kumbure kirose atanga ikigari kandi sinayenda biziko kubana Mwiza ari ingabirano muzinga. Bon si kibazo shingabirano uko umukobwa ameze ni nko gushaka kuvuga ati cyo ndakunda abakobwa b'abanyethiopia kubera peut-être hari ukuntu bameze ndakunda abahindi hari ukuntu bameze rero kenshi umwigeme ni image y'igihugu cyane ni image y'igihugu so n'ubwiza bw'igihugu muri rusange you better know yuko utari mu Burundi uri umwigeme uri umurundi kazi cyangwa se abantu baraza ndongo biciye muri wewe nyimba usa nabi si sura no kwifata nabi no kutagira baramenya ati cyage kugutega muti rero sinzi umuntu yigeze kumbwira ngo kijya gihugu ngo abakobwa baho ngo ntibagira isuku ngo urashaka kubona inyuma bameze neza ngo ariko ngo donc urumva ivyo byose biroroshe ko
donc bavuga ati igihugu babona image y'igihugu ko kimeze biciye ku mwigeme haserukira hama biroroshe kandi ko bahana confiance igihugu biciye ku mwigeme haserukira cyo gituma umugambi w'igihugu hama umwigeme ya donc ategwa muri Miss Burundi afise umugambi surtout umwaka ni umugambi uzoba realizable mu mwaka umwe. Okay. Rero bindi bazadutera amajambo gusa hari abarabaza barabaronka ayo mahigwe umwaka wose ugaheruka ukavuga ati none yakoze iki. Amwe mu makritère rero ikintu ngenderwako nuko uzoba ufise umugambi ubwirizwa gushigwa mu ngiro mu kiringo c'umwaka. Kuko twizeza abarundi bavuga n'ijambo ry'Imana utizewe muri bike ntuzizerwa muri byinshi ntuzovuga ko uzorealiza ngo umugambi w'imyaka 10 udashoboye gurealiza umwaka umwe. Santa muri 2025 nshaka yuko twinjira mu ukungene iyi Miss Burundi tunganije mu mwaka wa 2025 ariko kandi nkundire untangurire kumbwira mufise iyahe programme yo gushobora gukurikirana uzoba Miss mu making sure canke mumenye neza yuko yashikije umugambi wiwe kuko mu yindi myaka haza ubu Miss agapresenta umugambi wiwe umwaka wose ugahera utigeze umubona ngo yashikanye umugambi bamubonye ngo yagiye gufasha ngo abatwa ngo mu Kayanza ngo yagiye gufasha ngo impfuvyi ngo deja wari mvuze societe no kuvuga hagize umu Miss aja gufasha canke akora ikintu cari cyose hariho abantu kana kabashikira ari kuri kuraraba ugasanga imigambi yiwe ntari karayishira mu ngiro muri rusange imigambi yavuze ntari karayishikana umwaka wose ugahera abantu bakavuga bati none nk'uyu yakoze iki yamaze iki yagiye juste kwitorera ya modoka hama acaragenda muri societe acaragenda muri circulation kwirigura atembera nta kintu nakimwe yadufashije muri iyi organisation yanyu nshasha 2025 est-ce que murafise ico no kwita programme de suivi yo gushobora gusuiva abantu uzoba yatsinze abazoba batsinze uko sumwe nibaza yuko nimba atacahindutse hariho Miss Burundi hariho Dauphine première Dauphine deuxième Dauphine na Miss Populaire na Miss Development umenga ntiyahora hari mu yindi uwo ntiyahora hari. Ivyo tugomba twinjire mu kudusigurira ukungene bizaba bimeze mu ntango ubanza tubwire est-ce que murafise ico no kwita programme yo gusuiva umuntu azoba yatsinze kugira ngo mumenye yuko ibintu mwamuhaye azoba ariko arabishikana mu ngiro. Ego cane si programme novuga kuri Miss gusa ahubwo ni programme aba finaliste ko azoba ari 15 kuko azoba ari 15 donc bazokorerako baziga ku bintu byinshi baziga kuri santé sexuelle reproductive baziga ukuntu bo kwikingira ingwara baziga ukuntu bo kwitunganiriza imigambi cette fois ko wazanye umugambi ushobora gutunganya mu mwaka umwe ni gute rero utegura umugambi ufata nk'igihugu cyose canke ugakora donc à l'échelle internationale baziga n'ukuntu donc kudevelopa confiance muri wewe hamwe habeho na networking nakubwiye ko ingo nimwe mu mashira hamwe isanzwe ufite network urumva network yaba à l'échelle nationale à l'échelle régionale à l'échelle internationale yes donc biroroshe ko hamugiye kuraba wanashaka abo ba Miss umwe wese azabasica beneficia yes kidasa nico wundi kumbura turaza kubigaruka ko imbere yuko twavuze mbega hasabwa iki kugira ngo ushobore kuja muri iryo higanwa canke no gushobora gupasa yes hama mbega donc déposer dossier yanje gute dossier yanje biri mwiki reka ico kibazo cose ndakibarize muri rusangi Miss Burundi 2025 cyangwa umukobwa mwiza wa mbere mu gihugu cacu Burundi mu mwaka wa 2025 iteguye gute muri rusange en general ushatse kubivuga mu majambo yose biteguye gute kuva mu ntango gushika mu iherezo naye ma intérêt ari matigeza mu zindi Miss Burundi n'ivyahe ibintu magiye murakosora nk'amakosa abandi bakoze mu myaka yaciye bari ko baratunganya no higano rya Miss Burundi. Icambere reka ndavyishuye mu buryo bune ntangure mvuge ati mbega yifuza kwakira umukobwa ameze gute naya makrite kugira ngo ushobore kuronka ibako ryo kwiyandikisha donc ryo guhiganirwa iryo kamba mbega uzotsinda mbega zodepoza dossier hehe uzotsinda zotsindira iki canke abo bantu bazoba bafise novuga ubwo burusho budasa navuze buzoba bumeze gute icambere
namye mvuga nta kintu na kimwe nta nyambi ibura gahonze. Yes. Hama ingo ntije muri competition y'ayandi mashirahamwe yateguye Miss Burundi. Je namavuga ati ni vyiza ko umuntu avuga amajambo make ibikorwa bikaba byinshi. Yes. Twizera ko izokora ivyo ishoboye ariko ivyo itazoshobora ubwo nta kundi. Rero ni ukuvuga ko umukobwa icambere ingo novuga yashize ko accent nuko dukura mu mutwe ko umukobwa Miss Burundi si umukobwa w'igitangaza wa wundi mwisite bose bavuga ati nego uri mwiza. Aragoye no kumenya. Uzurabe mu kwankuraje abakobwa ati genda witoze nuko barabukwasa taye yiba. Ariko hanini ni umukobwa kuko turabarundi n'abarundi kazi umukobwa wakaranga kandi aciye ubwenge. Ari mwiza mbwa bafise no mu mutwe. Ntaburimo na kimwe bivyo bibiri. Ubwenge cyane cyane aciye ubwenge ni ukuvuga aciye ubwenge arashobora kwiga byoroshe ashobora wa mugambi kuba ufise n'ikimwe no kuba avuga ati reka ndabe ukuntu ndabukanda faisable umwaka umwe. Si wa mukobwa yabice bigacika mu isite si umwe wa mbere mu isite ni umukobwa wakaranga kandi aciye ubwenge. Yes, no mukobwa bose baraba bakavuga tujya mukobwa arafise mu mutwe kabisa. Arafise arico gituma ikindi wamenga Miss Burundi ni y'abantu town bana bibujumbura basa neza. Bamaze imyaka misi batsinda. Bon apana urumva apana gusanga ubibujumbura urumva nuwavuka ruguru yararondera ukuntu yaffect Bujumbura kubera wahabaye canke iki. Ariko Miss Burundi ni Miss Burundi si Miss Bujumbura ni Miss Burundi umurundi wese umurundi kazi wese intara yose abamwo niyavamwo. Numva umengo uyu mwaka azoba batsinda umunyemwaro jewe ndakunda guprediza ndakunda kuvugishwa bakamikira hano nangorane umurundi kazi no kuvuga ko iri novuga inclusion cyane cyane comme donc ingo yifuza ko umurundi kazi wese abona akwijije ivyo bisabwa kandi ivyo bisabwa donc vyashizweho kugira ngo borohereze bose wa wundi abitwa ari mwiza canke acibwe ngo ariko ari mugufi ntiyikuremwo hakiri kare canke kumbura ufise ubumuga canke kumbura ubwoko kanaka yumve ko menga uwo ntarimwo n'ama critère atuma umuntu wese ubumuga bwose butandukanye kuko nawe uri umuntu kandi uri umurundi kazi kandi no mu mutwe haramera neza cyane hashobora kuba hasumba n'abajya bandi byitwa ko bakomeye ubumuga ubwo bwose ubufise ubwoko bwose urimwo donc bisabwe kuba uri umurundi kazi gusa ni ukuvuga ko amakete bafatiye ko arabaha ikaze bose tugiye kuraba ni n'umukobwa donc akiri célibataire w'imyaka 18 gushika kuri 24 aho hari igihe bagarukira kuri 22 gusa donc mu yandi ariko ubu ni imyaka 24 adafise umusheri icyo nta kiriko kumenga cyari gihari no mu gihe wamufise waramuhisha kuko ku amadroit y'umukenyezi kurongorwa birimo rero ntuzorongorwa uciye hejuru mutakundanye peut-être nibaza ko ico ni umuntu ari célibataire gusa avyemange nimba uwo ari fiancé no kuba ufise fiancé canke utamufise ntaco kera barabihisha sante ntaco bimara nico gituma iyo sinzi kuvyibuka yuko babihisha cane tuko tuvuga 2025 ntitugume tugaruka mu vya kera turabasaba tuzo mu vya 2025 kandi kahise ngo gategura kazoza umukobwa ki célibataire 18 ans imyaka 18 gushika kuri 24 adafise uburebure buri musi y'imetero imwe donc 1m59 kurenza ntaco hama umuntu afise 1m59 nukuri abari mugufi donc nukuri aba sinzi ntawo vyitwaza ngo naho ubugufi hama afise mu gikiriza hangana na 70 à 90 cm poitrine ego hama afise no munda hangana na 60 à 75 nukuvuga ko uravye ibi biro hama kandi atarenze ibiro 65
donc ni biro biri maximum uravye izo condition canke uravye ivyo bintu donc ufise nka 1 metre kaburenza nka 65 ufise obésité nta muri ma condition normale ufashe sabe mu binga bw'ivyo madushire ku nimero abantu bariko baradutelefona batubaza ibibazo bitandukanye muri Miss Burundi kuko Miss Burundi zindi imyaka hari izaheze hari mu zari ziyobeye naza kukubwira kimwe mu bintu vyari bikomeye vyaravuga yuko umwigeme ategeza gupasa ategeza kuba ataracika ince canke mu majambo y'ikirundi ko bakunze kuvyita ngo abakiri isugi kugira ngo ashobore kurengana bakavuga ati hane bamupima gute sinzi kungena babipima nibaza ko ico kintu gikreye nibaza ko gikreye zarakunda kuvugwa ati kugira uwe Miss Burundi biraza gusaba yuko udafise umufiance ukiri isugi ugifise baravuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye izo critères nazo nigeze mbona sinzi ko ntari bwabikurikirane ndiko ndavuga muri rwagongoshwe canke muri yama jambo akunda kuvuga mu bantu Miss zose zarapubliye ama critères ariko ico carakunda kuvuga nuko baba batabipubliye bakavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye nivyo navuze nitwogaruka kuri bijya kerose katuvuge ku vy'ubu mwaka kumbure n'uwigeze guhogwa ku kantu yumve ko hawe ikaze abigeme ariko baradukurikirana barahawe ikaze n'abasore bashaka kubariza abantu abasheri babo n'abaki abafite bashiki babo ari umuntu ashaka kubaza umuntu akavuga ati umukobwa yobegwa na Miss Burundi kugira mutere intege turaza kwinjira mbega n'igari bazo kwiga ikibazo cyo yobegwa ahubwo n'umukobwa avuga ati yes like jewe noba Miss Burundi ndifuza guserukira igihugu mu vyerekeye ubwiza n'ubwenge uwo babipomfyemwo nibaza birangira nabi ni bamwe peut-être birangira ataco bamaze ariko ni wewe yes kimwe mu ma critères ayandi reka sasa mu bw'ivyo mabanze batwandikire batubaza ibibazo bitandukanye mu munota umwe reka sasa mu bw'ivyo mabanshaka baducisemo akanya gato cyane indirimbo kugira ngo bace bagaruka sante abasigurira yandi makritera hari hamwe namuze kubaza ibibazo mushaka muvuge nimba uwo mukobwa wanyu ati jewe umukobwa musheri wanje samatage mbega biraza gukunda musheri wanje afise amahere mbega biraza gukunda musheri wanje afise nta mishatsi agira ari abakobwa batamera imishatsi kahagukura hari mu makritera ari umushatsi wabonye nivyo nyene nkeneye yuko abakunzi ba explosive baza kwibariza kugira ngo bamenye mbega nimba nije ko je personnellement ndazi umuntu yambwiye yuko ashaka kwitoza muri Miss Burundi ariko acambwira yuko ibiro exige ata abirenza namubwiye ati rondera umusheri akumena umutima kusitaze aguhebe biroroshe gutakaza ibiro mugihe uyitaho et surtout ko byahereye le 20 janvier gushika le 15 nukuvuga hafi kwezi kose bariko baraza astuce ushobora gukoresha mu ndwi imwe ugatakaza ibiro nanye nkeneye kutuzanira santa muri ngabyo batuzanira je mwose ndi umuganga w'ivy'ibiro avuze ko hari menshi muri ngabyo batuzanira ndondere inbox ndababwira santa cyababwira ukuntu muza gutakaza ibyo biro byanyu ahantu mugamba ubibune ushaka kuba Miss Burundi attention 2025 navyo kuregeza ushaka kazaza kakagenda neza ushaka ibintu biryoha ushaka kuregeza now turi kumwe na Santa Latarita umwigeme yaje serukira Miss Burundi 2025 kugira ngo ashobore kuduha ama information menshi atandukanye avugwa canke ibikenewe kugira ngo dushobore gushika abantu bigeme bw'igihugu cacu Burundi bano bigeme afise ingabirano n'ubwiza ashobore kuzopasa canke kuzotsindira rino higanwa ridasanzwe wanashaka rifise ubushimwe bwinshi butandukanye n'ubwahora buhari mu myaka iheze yes Santa urabandanya utubwira muri rusange ukungene vyorganije muri 2025 uburusho ukungene abantu bashobora kujamo kwa applyinga kugira abantu bashobora kurengana ibintu byose bikenewe kugira ngo aba mu bakobwa bariko baradukurikirana n'abandi bantu bashobora kubwira abakobwa canke bashike babo n'abasaza babo n'abasheri babo bababwire yuko ibintu bimeze neza bivanye n'ivyo bakuye muri explosive. Urakoze cyane uraje ahubwo ikintu cyo nibuka sinigeze nidondora oya nuko nari nakudondoye oya twakorotse kweli nari nakudondoye batanzi ni muco Santa nabo benshi ndabizi yego abandi mwigeme mu mumenyesha makuru yego ivyo birakwiye tubandanya rero n'amakritère canke ngenderwako kugira ngo ushobore kwitoza nababwiye ibiro nababwiye imyaka hama ikindi nuko ubwirizwa kuba uvuga rumwe mwizi ndimi ikirundi igiswahili igifaransa n'icongereza nukuvuga umurundi kazi n'ukuri ahari hose
utazi kuvuga ikirundi neza urazi igifaransa neza utazi igifaransa neza urazi icongereza neza canke igiswahili neza hama mu kwiyandikisha canke kuvuga aho uvuka uzofatira ku ntara abavyeyi bawe bavukamo ego ico bitandukaniye ko n'indi myaka ko kuvuga ko ibindi rero bisabwa bibwizwa kuba biri muri dossier yawe nuko ubwizwa kuba utwara dossier irimwo kopi ya carte d'identité murundi kazi wese surtout bafise irya myaka abafise ikarata karangamuntu na attestation d'identité complète uhererwa mu zone inyuma yuko wavuze kuri umurundi kazi ufise identité naho uba ifo ko bakurokonesa zone ubamwo ntihere tangirwa akona ka astuce hama n'uruhusha rw'abavyeyi kubera ko bazorumenya gute ni ukuvuga umuvyeyi arandika jewe naka ufise umwana yitwa uku ndamwemereye n'abantu baja kurondera uzomenyeshwa n'iki ko ari umuvyeyi we yavyanditse kuko ndavyibuka tuciga muri secondaire twara umuvyeyi tukavuga tuti abadutse umuvyeyi tukavuga tuti n'umuvyeyi wanje kandi atari we muzamenya gute yuko ari we muvyeyi we wa vrai cyangwa umuvyeyi we ukuri yabi yanditse iryo kete ni ukuvuga ko icambere nuko bizokorerwa ku ntara zabo ntibizokorerwa i Bujumbura rero biroroshe ko banamenya ko babesha yego hama kandi bamwe mu bakobwa ntishaka abakobwa b'amayeri shaka umukobwa none ubaye wobesha ku muvyeyi wawe wumva wose uri kuri igihugu c'u Burundi kweri kubera yuko kenshi abakobwa bari muri iyo myaka atararongorwa bien sûr usanga baba ku muvyeyi donc n'umuvyeyi ababambika n'umuvyeyi abakibagaburira abatahiwe rero urumva ntiwoja mu bintu nk'ivyo bifise visibility nka kurya tuyizi ushobora kuronka amatake nkajya yizi nkajya muzi umuvyeyi abibonere ku mayeka nk'abandi kameme ico ni kimwe nk'ukubaha hama ikindi nuko iyo dosizo birimwo photo passeport zibiri ego hamwe na diplome certificat donc conformité yerekana diplome ufise ivyo rero vyose bikaba bizoba depose canke ukaza umuntu azoshobora kubitwara kwibanki yari donc kuri shami ryari ryo ryose ry'ibanki ya Bankobu mu gihugu canke ku biro vya Miss Burundi ku biro vya Ingo aho isanzwe utunganya Miss Burundi aho ikorera muri Asiatique immeuble ibebe deuxième étage numero 5 canke kuri candidature hariko S kubashaka kubirungika ku mbuga novuga za none candidature hariko S hama Miss Burundi @point.org murantunga ndihenze ni Miss ni candidature @missburundi.org zose ni indome ntoya ndaza kubaha n'inimero ya WhatsApp mushobora kubirungikako nukuvuga ko urumva ko vyoroherejwe aho uri hose ntibisaba kumanuka i Bujumbura ntibisaba nta banki Bankobu iri mu ntara zose uretse ko hari intara ishobora kuba ifise amashami menshi ariko nta ntara nimwe idafise donc ntibisaba kumanuka i Bujumbura bitashitse kushika hari hose présentiel urashobora kubirungika kuri WhatsApp urashobora kubirungika kuri urubuga ni ukuvuga ko icuko wabuze uko ubirungika aricyo gituma twasabye mu dushigikire kugira ngo si bose bakurikirana imbuga ngurukana bimenye n'udakurikira yirabira agateleviziyo muhira canke akurikirana iradiyo abimenye ntaze vyumve vyarenganye hama zikaba ziriko zakigwa gushika itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri isaha 8 amadosiye amakandidature azoba ahejeje kwakirwa kugira ngo bace batoramwo rero bace babumviriza barabe bapime vya bintu ko bikwiye nivyo bazobasanga mu ntara 5 kurya igihugu gushasha ubu gitunganijwe intara zitunganyijwe urazi ko hari ibibazo vyinshi n'igitoro kirimwo donc ntibazozi Bujumbura kome Miss Burundi irokonesa ko atari Miss y'abanyabujumbura bazobasanga kwizo ntara muri abo bahitemwo rero bakuramwo 55 bamaze kubumviriza donc izo baye quart de finale abo 55 bace baja muri demi finale bakuremwo abigeme 30 hama
oya ndihenze icyo witwa ama audition hazovamwo 55 hama hajemwo quart de finale bakuramwo 30 abigeme 30 baje muri demi finale bakuremwo baronka ababwigeme 15 aribo bazogira je ma boot camp bige vya bindi vyose twababwiye mwabo rero bahigemwo abo bakobwa batanu harimwo première dauphine, deuxième dauphine, Miss Burundi, Miss Popularity na Miss Development. Nibaza ko notangira ko n'ubushimwe tubanza duhere kuri Miss Popularity canke nako haro mu Miss uye mu Miss je kuvuga yuko atahora hari haro Miss Burundi, première dauphine, deuxième dauphine, Miss Popularity hamwe na Miss yitwa gute haje yitwa ujya wundagira kana atahora ari mu yandi Miss Development ninde azotogwa hisunzu iki bimeze gute kuko muri Miss Popularity nimba ntihenze bahora baraba umumisi yatowe n'abantu be canke yamenyekanye cyane ashobora kuba atari we dora tubibora yuko hari haba Miss bivanye no kungene yavumye hari mu Miss avuma akamenyekana cyane muri irya Miss Burundi tugaca twikeka uyategeza kuzoba Miss Popularity bivanye no Miss Popularity nyene ni hari umuntu atabafite umugambi ariko yakunzwe nico bafatiyeko kirahari kandi kizokwamaho hama Miss Development naho nukuvuga ko bazoba classe wanashaka ntibama barabo wakunzwe cyane gose ahubwo bararaba ati mu manimero 15 dufise wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane n'uyu donc wa gatanu uwo nimero yaguye ko biba bihuye ti uyu ni première dauphine ni deuxième dauphine ni Miss Burundi ni nkuko none wa mbere donc Miss Burundi wabaye wa mbere kandi yarakunzwe cyane acaba Miss Populaire oya nukuvuga ko na manimero ahari bicira abantu haravuga ati uyu muntu bino bintu vyikumenyekana bizomwicira aho kuba Miss Burundi acaba Populaire oya ahubwo nuko abantu novuga batagira neza canke badakurikirana neza haba hari manimero mwabo 15 ufite nimero ya mbere uzoba wa mbere uzoronka amanota menshi azotwarika ikibanza uzoronka amanota mukurikira atwarika ikibanza guco gushika ku manimero rero ndibaza ko nogira ko ni n'ubushimwe bazoronka kugira ngo bumve timbega bazigwa ko n'ubushimwe bazoronka Miss Burundi nukuvuga ko azoronka ibahasha y'imiliyoni 25 hama ikindi novuga igituma bitandukanye cyane ubu umuntu wese azoba afise ahabarizwa Miss Burundi ntazotambatamba muri vyose Miss Popularity ntazotambatamba muri vyose ubone ngo yagiye ngo kuraba ivyo batwa kujya wabivuze ngo yashiri umuntu wese azoba afise ivyo abazwa hama Miss Burundi azoba abaza ico cyose cyo guserukira igihugu hama aronke n'imodoka 25 million guteranya imodoka aserukira ikintu cyose cyo guserukira igihugu hama n'urugendo rwo kwiga hanze hama go kwiga iki amashuri kwiga no kuvuga bya bintu byose byo mufasha gutunganya imigambi yuko kuko bivuza ko aba bamisi baronka bagira urugendo rwo gutunganya umugambi au niveau national même international uburyo bagiye guserukira Uburundi mu Miss Monde y'ama Miss tubona ko makomeye bitore kandi batahukana iryo kamba hama aronke n'imodoka iri chargeable n'umushwarara w'izuba nibaza ko ari n'amamodoka mashasha azoba ari muri bake bayafise mu gisagara ca Bujumbura azoba ari n'umwe kuko iyo urumva izo kwisharja hama Miss Première Dauphine vyabazo vy'igitoro Miss arabicitse ego Première Dauphine nawe azoronka ibahasha y'imiliyoni 15 nawe azoba bazwa canke azoba aja guserukira ibintu vya education, santé na environnement hama kandi bamwakompanye mu mugambi wiwe yashikirije gushika ico kiringo donc bose bafite manda y'umwaka umwe hama deuxième dauphine nawe azoba aserukira canke azoronka kwanza ibahasha y'imiliyoni 10 hama bamwakompanye umwaka wose nawe azoba aserukira donc azoba aja mu bintu biri carte donc biri humanitaire canke ibintu byo gufasha by'urukundo nku abashikiwe nibiza ibintu nk'ivyo donc ibintu biri humanitaire no azoza abijamwo hama Miss
development azoronka nawe ibahasha miliyoni 10 hama nawe azoza araba umu ambassadrice w'imigambi y'igihugu. Twibuke ko turiko donc ikintu ca development niwo mugambi canke vision igihugu gifise. Hama Miss Popularity Miss Development nubwo afise amafaranga make. Hama nawe nazo bakompanye mu mwaka wose. Nibaza yuko afise uburusho bukomeye. Hama deuxième défine nawe ikindi azoronka azorihigwa amafrais académique yo mwaka. Donc abantu bose bafise ibitandukanye kandi bazoserukira ibitandukanye. Kera urumva ufise connection nyinshi niwe yaguma sohoka, ufise connection nyinshi niwe yaja mu bintu byose, ariko ubusuko umuntu wese arafise habarizwa. Hama Miss Populaire ariwe wanyuma nawe azoza araserukira, azobaza mu ambassadrice wa marque locale. No kuvuga ubu nta kwihereranya mu Miss wari we wese kora muzinanye bivanye na secteur urimwo, igisata urimwo uzoshikira Miss Ingo hame kubwira ati umwigeme ari mwico bisata canke kora mwico gisata nuyu nawe azoza araba ambassadrice wa marque locale atari ivya leta canke atari ivyo vyo gufasha canke atari ivyo vyo guserukira igihugu. Nawe ibahasha miliyoni 5 no kuba company mugambi wiwe. Antukana ibintu biryoshe cyane muri mwaka wa 2025. Santa nifuza yuko muri kino kiganiro muzosura kugaruka kugira ngo tu updating ego cyane kugira ngo bigeze imitegura musure muratwibutse ibintu bisabwa. Reka ndabasaba kuri no musi dusangiritse ngaha kino kiganiro canke dusezerere ngaha abakunzi ba Explosive ashaka go sande magahunda za gucako muri kano kanya, ariko makoze cyane mwabisiguye neza neza ko nayo mpamvu hora abana bizera bakabagira chargé de la communication mu bintu byinshi murakoze cyane neza cyane. Abantu ariko baradukurikirana sisuko batahuye ndanarindiriye ama message y'ibibazo kimwe ndabizi ko bakunza kubaza cyane, ariko babuze ikintu na kimwe babaza ko wabisiguye byose birisiguye n'ukuri biratahuritse. Atuka merci beaucoup. Twizere hari umwarimu yakunda kuvuga ati iyo utabazije hari gutatahuye, twizere ko swate watahuye gose canke ni watahuye ko batahuye kuko wabasiguriye wambajije ibibazo nanje nagerageje gusigura. Merci beaucoup. Santa wakoze kutwitaba mu kiganiro ca Explosive. Nibaza yuko kuva muri kano kanya wosezera abakunzi ba Explosive then baca dushiramo indirimbo mu buhinga bw'ivyuma tuce tugarukana n'andi makuru. Murakoze cyane, reka nshimire Buja TV, nshimire nawe Keros nkuko nabitanguye kuri umwanya, nshimire n'abakunzi ba Explosive bariko baradukurikirana, wafashe uwo mwanya wose kumuri bariko ufise ibindi uri kurakora, rero ni ibintu by'agaciro. Murakoze, nitwagaruka kandi muzokongere mudutera iteka mutwumvirize. Merci beaucoup bakunzi ba Explosive. This is Buja TV iciro cacu. Reka duherekeze Santa Muco asanzwe yaje aserukira igisata ca Miss Burundi 2025 mu gihugu cacu Burundi. Nibaza ko nandi madisa azokurikira badushiremo indirimbo mu buhinga bw'ivyuma, tugaruke tubahandi makuru atandukanye tubateguriye muri kino kiganiro cacu kuri no munsi.